twiyumviriye ko dutsinze amatora tuca twihutira kunagura inzego zijejwe gucungira amahoro n'umutekano uburyo izo nzego zitazosubira kurangwamwo amacakubiri canke se ngo zitirirwe ubwoko canke zitirirwe intara ukuvuga ko dushaka inzego zicungira umutekano z'abarundi bose kuko rero bafise ubumenyi bakongera bakagira ubuhinga n'uburyo bukwiye kugira ngo bashobore kurangura akazi kabo uri umugambi wa kabiri. Umugambi ugira gatatu twiyemeje gusubiza ijambo umunyagihugu akagira iteka rikwiye atisunze ubwoko bwiwe canke amavuko yiwe canke umugambi avamo, kandi bashaka ko umunyagihugu yubahirizwa atawufungwa atawangazwa canke se ngo ahohoterwe yicirwe ubusa. Turacari mu gisata ca politike. Ugira kane twabonye ko ushobora gukomeza guharanira demokarasi ishingiye ku migambwe myinshi n'amatora ateguwe neza atabusuma canke iterabwoba ubayeho. Uri mugambi wacu ugira kane nabivuze neza ko twiyemeje guharanira demokarasi ishingiye ku migambwe myinshi, ukuvuga ko hazozaba amatora meza atarangwamo ubusuma ubwo turiko turabona aya matora ariko arategura. Nimwatwizera rero n'abarundi bakatwizera ico sonisha mu gihe. Ugira gatanu unari muri bwabo bose rwatorwa yashiraho urwego rw'ubutungane rwubahiriza agateka umuntu uwo ari we wese. Mbere umurundi agashobora kwigenga agakora icyo ashaka yitegura, kandi uzobaha uburyo bukomeye cyane akurya umupira wose uburyo n'inama nshingamateka uburyo bushobora gukora neza rwigenga akamutera igitsuru. Ugira gatandatu uzokomeza ujejwe kunywanisha no gusubiza n'abarundi kugira ngo ibyashe igihugu cacu bimenyekane neza. Mwese murazi ko igihugu cacu cagiye kirabamo amabi menshi, mugabo ujya mu ujejwe kunywanisha no gusubiza hamwe abarundi mwese murazi ko ari igikoresho cy'umuganga CNDD-FDD. Twebwe umunani rwa bose umunsi twashikiriye inama nshingamateka izosubirwamo, ukuvuga ko dushaka ko abarundi bazabyashyiye igihugu cyacu kuva uburundi bubaho gushika uno munsi. Turabona ko abazosanzwe baridoga batanga mu mwikomo, bamwe bavuga 22 abandi 93. Ibyo ni gushaka kuvana kuri musiyo cyane ko bimenyekane byahabona abari bagomba bikirikana birandurane nk'umuzi zose kugaruka. Ubugirindwi tuzoca tunagura imigenderanire hagati y'Uburundi n'amakuru na cane cane muri kano karere bibereyemo. Mwese murazi ko akarere bibereyemo hari igihugu cy'inama n'umusibo arico bita igihugu cy'u Rwanda. Twebwe umunani rwa bose tugatorwa iyo migenderanire. Mbese ijya mbere duca tuzugura duca twitangura ibiganiro kugira ngo Uburundi n'u Rwanda bisubize hamwe, kuko twe umunani cyo twiyemeje uko atangasi n'umwe tugira ibintu byose bica mu biganiro duca twihutira
cyondera ico gihugu kugira ngo usubize hamwe imbibe z'uburundi. Ikintu cyo kwihutira gukora cyo dufungura abantu bose bafungiwe ubusa bazira ibyiyumviro byabo, bose bazorekurwa atakirinze gusa. Mwese murazi ko hari abantu benshi bafunzwe bazira gusa, haya mu mpimba n'igitoki n'ibiki ipapayi yose usanga bavundiye hake bafungwa rero bazira ubusa, yose bafungura. Tutibagiwe imfungwa za politiki zirufu, hari abafunzwe bashatse gutembagaza ubutegetsi muri 2015 bariho benshi cyane, abagwaruka, abapfasoni, abashinga imbere n'abasore. Hari abasore bo bafunzwe bavuga ko bashatse gutembagaza intwaro. Iyo ntwaro rero muri 2015 yari yubahirije amategeko, barenze ibwirizwa shingiro, uvuga ko bafungiye ubusa. Mwatwizera mukadutora rero nabo nyene bazoca bafungurwa, kuko natwebwe mu munani tureza ko bazize ubusa ko kijya kiringo twari dushiki. Ikintu cyo kwihutira gutahukana impunzi zose nazo nyine akana kibitinze gusabwa. Urazi ko izo mpunzi hariho impunzi nyinshi cyane zagirijwe muri 2015 nabo nyene baruca batakashije gusabwa. Ukuvuga ko rero umugambi wacu w'igenda wo gutahukana impunzi aho ziri hose atakirinze gusabwa. Kitwita gukora ngaho ibwirizwa shingiro ry'iwacu yagiye irasubirwamo biciye ku n'amasezerano y'Arusha, na cyane cyane uzokwihutira kuraba ingingo zihungabanya agateka kazina muntu, shaka za kubasha abitorewe n'abanyagihugu. Muri iyo ntumbero amategeko yose abuza abantu imigambwe, amashirahamwe yigenga, imenyesha amakuru n'amategeko kwidegembya azofutwa. Rero ashaka muhumbe neza muri ingingo izo bikomeye cyane, aho ibwirizwa shingiro byagirira kubamo bihindurwa ko bibangamira agateka kazina muntu, bibangamira amashami yigenga, imigambwe n'amaradiyo. Iyo ngingo zose zizofuka kugira ngo abantu bose basubire kwitegereza mu migambwe yabo cyangwa amashirahamwe yigenga. Hazoca hashyirwaho amategeko aha ububasha abanyagihugu kubuza abo bose baba batowe hama ntibasubire kwibuka ababatowe. Tuca twihutira gusubizaho ibiro mu ntara zitandukanye n'abashinga amateka kugira ngo abanyagihugu bazirane. Tuzokwihutira gukura ko n'ibwirizwa ribuza abashinga amateka n'abakenguza amateka kwidegemvya mu gutora amategeko. Mwese murazi ko inama nshinga amateka novuga ko nka yose izwi mu Rwanda. Ariyo mpamvu rero iyo bagiye gutora amategeko babanza kujya gusaba urusha mu muganga, uvuga ko babanza guca mu sende ndende tubigire gute, barabera ati mwese mushitse uca muduza, baca baduza bose. Niyo mpamvu rero byatizwa tuzorisubiramo kugira ngo umushinga amateka y'indegembye abone koko bashobora gukora ibya bintu by'igihugu bamutorera. Iyindi ngingo igira 13, inama nshinga amateka na nyenguza amateka zizosubizwa ububasha bwo kubunguza umukuru w'igihugu na leta mu gihe bahemukiye igihugu n'abenegihugu.
ni ukuvuga ko aya masaha tuvugana inama nshingamateka n'abakenguzamateka nta burenganzira bafise bwo kubuza umukuru w'igihugu mu gihe yahemukiye abarundi, ariko umukuru w'igihugu arashobora gufuta inama nshingamateka. Mukumva ko inama nshingamateka rero ubu nta ngingo zikazifata, ariko uko byabona mu myaka yahera yagize ico bitaho tutarahizo barakorana bakamubogoza. Iyo ngingo rero twebwe tuzoca tuyisubizaho mu Burundi bwa bose nitwashikira ijya nama nshingamateka. Kiri tuzitura gukora sentare icira imanza umukuru w'igihugu, abakuru n'inama nshingamateka n'abakenguzamateka, icegera c'umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere izoshirwaho nk'uko ibwirizwa shingiro bitegekanya, kuko ntibari hejuru y'amategeko. Ni ukuvuga ko ibwirizwa shingiro birategekanya ko habaho sentare ishobora gucira imanza umukuru w'igihugu n'abakuru b'inama nshingamateka n'abakenguzamateka, icegera c'umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere. Iyo sentare rero ibwirizwa shingiro rirayitegekanya, mugabo aya masaha tuvugana ntayihari. Nuvuga ko rero mu Burundi bwa bose nimwadushikana mu nama nshingamateka tuzoca twihutira gushiraho iyo sentare. Tuzoca twihutira gushiraho amategeko abuza imirwi severe CNTB na CNDH na Ombudsman gukora ku neza y'igihugu n'abanyagihugu. Amategeko rero abuza aba iyi mirwi uko ari ine meje kuvuga, hariho amategeko ababuza gukora neza. Ayo mategeko tuzoyafuta, kuko nababwiye ko yaba uyu murwi wa CVR yaba CNTB na Ombudsman y'urwego rwa Ombudsman ntibakora. Ingorane zihari hagukora akazi babajejwe bihutira gutonda hajya kuri permanence mu kigo ya CNDD-FDD, niho bakura amategeko, niho babwira bakura amabwirizwa y'ibyo baje gukora, ariko binyanye n'amategeko. Ibyo twokwitura kubifuta, tubaho uburenganzira bwo kwigenga, tubaho amategeko bigenge koko bakora akazi kabo. Ikiri cyo kwitura gukora ni ingingo ya 16 amategeko agenga umurwi ujejwe gutegura no gutunganya amatora azosubirwamo ku buryo umurwi uzogira ubwigenge bukwiye uhumuriza bose. Aya masaha tuvugana murazi ko twarasemereye kuva bashira ku inzego zose za seni, CC, CP, kuva na seni nyene n'amabiro de vote, aho hose nta bantu b'umunani bashizemo cyane se bo mu yindi migambi. No kuvuga ko rero kujya gwego ntirwigenga, tuzoshira ko rero amategeko atuma rwigenga koko irutwagwe n'umugambwe. Ubu rero rwumviriza umugambwe uri ku butegetsi niho rukura amategeko. Tuzokwihutira no guhindura ivyo bintu kugira ngo baze barategura amatora abereye koko. Ingingo ya 17 hariho ingingo yo kubahiriza ibwirizwa shingiro zibuza abigenga kwidegembya mu kwitoza, zizofutwa. Umwigenga bavuga ati kugira utogwe kugira 40%, ariko twe turi mu runani turi migambi ine batubwira ko tuzoronka tuba dufise 2%. None wumva abo bigenga batarenganye, iyo ngingo nayo igomba gufutwa mbere bakoroherezwa cyane gusumba imigambwe n'inani, kuko ntushobora gufata umuntu yitoje ku mutwe ugatwe kiwe ngo aje kurondera amajwi asumba umugambwe cyane urunani. Ibyo byose rero tuzobisubiramo. Ingingo ya 18 intonde zugaye z'abashingamateka n'abajenama ba komine zizugururwa, zibwizwa kugururwa kugira ngo ayo matora abanyagihugu ari bazoba bitorera koko ababaserukira. Iyo ngingo rero itezwa gufutwa byanka bikunze, kubera nubanka karuriro kari hafi. Iyo urutonde rwugaye rutuma abantu badatora uwo bashaka, ariko iyo guguruye umuratora uwashaka. No kuvuga ko rero ubu hari abantu mutora baba arabomekerano. Ugiye tuzobiganira neza ku munsi w'Imana mu Kinama, mustaje gushigiriza imigambi nashikira kwico hariya mu Kinama. So bisubiramo neza ndabereke nyene kutitorera umuntu ari bibi.
nzobereka urutonde rw'aba muri CNDD-FDD nabereka abasuma buzuyemo nimuze musibe kugira mumviriza abasuma ubatowe muzomutoye abasuma babagaruye ngaba bari amabaraje bose barimo witwa Kombe ni mumuzi yakora gaciye tuzobigarukako hazocaro hashirwaho urwego rwigenga rujejwe kwemerera imigambwe no gukirana ibikorwa vyayo atari ushiragaje rw'intwaro yo hagati mu gihugu no kuvuga ko imigambwe yose ihari n'urunani rw'iwacu dutwagwa mu shiranganje rw'intwaro yo hagati mu gihugu aho naho mukamuzi ko umushikiranganje ava mu gambe CNDD-FDD naho nyene ntivyoroha iboroheza imigambwe ari mpamvu muvuza mumva bashizeho zanya kuri baca imigambwe kabikubiri ibyo byose rero tuzobisuramo ku buryo itazosubira ingingo ya 20 abantu bose batswe imigambwe bazobisubizwa abifuza gushinga umugambwe bazorondera irinzi zina rigasa n'umugambwe wahora ni ukuvuga ko abantu bose bazi ko bibye imigambwe harabibye seneri harabibye FNL hari za MSD zafuswe uwo munsi nyene zoca tuzisubiza undi mugambi niterabwoba nikumirwa bikorerwa batavuga rumwe na leta bizohagarikwa burundu aha rero iterabwoba rihari nta uri vangwa rimari naya masana ariko ndaza bambwiye ko ari umuntu w'imakamba avamwe n'umuvugizi w'urunani afunzwe sinzi ko wabimenye bamufashe mu gatondo ngo afise udukarata tw'urunani urunani rwabateye ubwoba bwabogere byose iryo terabwoba yose riko ragirirwa abantu b'iwacu rizokurwa ko mbere n'abandi bose batari mu runani tubazwe iterabwoba ari byinshi niyo mpamvu uyu mugambi twiza kugumako kugira ngo iryo terabwoba ku banyamigambwe canke abanyepolitike bihagarare muruhenda cyane bisata ca politike sinyana tumye tuba mu gihugu kimeze nk'iki cyacu cy'u Burundi kirimo ibibazo byinshi munyihanganira mugo mu mwanya ndaheza tugeze ku ngingo igira 22 nta mugambwe numwe uzosubira kwemererwa gushiraho ishiramo ry'ugwaruka batarakwiza imyaka 18 umugambwe uzofatwa warenze kuri iyo ngingo uzoca futwa abana batarakwiza imyaka 18 bazokukiranwa na leta n'ababyeyi babo n'abarezi abigisha ku mashuri babije gukunda igihugu ukigwarira no kugikingira murazi ko uri kuratembera uzora nakana gafise imyaka 2 ubone igiswi cy'inkona ibyo biswi by'inkona rero dushizazuca tubifuta n'usura kubaho be muri Frodebu nta biswi by'isake twashizeho muri Kodebu zisiko bihari ivyo rero umunsi twashitse hariya nta muntu ashobora gukura bamwita ngo igiswi cy'inkona n'ibishoboka kandi ari umuntu ari igiswi cy'inkona kiba umuntu mva bishoboka ibyo tuzoca tubifuta ingingo igira 23 inani z'imigambwe zizobaho zongere zikore igihe cyose kuko ubuzima bw'igihugu ntibugarukira ku matora gusa kanatsinda ibirizwa shingiro niko ritegekanya ariko uzabumva bavuze ngo ngurunani ngo rukora mu gihe cy'amatora gusa amatora aheze rubarugiye ariko ibirizwa shingiro remera ko urunani rushobora kugumaho nukuvuga ko urunani rw'iwacu namaze kubabira ko rutakiri rw'imigambwe ine n'urw'abarundi bose nukuvuga ko n'amatora niyahera ruzogumaho ariko bisaba ko tubanza gutorwa kugira ngo byemerwe aba bagabo ibintu by'inani ntibabyemera cyane murazi ibyo badukoreye mu minsi heza aha rero mu gisata ca politike ndahejeje
nagomba rero ngende bijanye n'ubutunzi n'iterambere. Ingingo ya mbere, igihugu azegerezwa abanyagihugu bayacungire hafi kuko nibo batanga ayo mahera biciye mu matagisi amakori. Nuvuga ko twese twabonye ko abategetsi benshi b'iki gihugu ari abansi b'amahera, abasuma baronsa ayo mahera. Ikintu cya mbere bakora barayiba. Twaciye rero twemeza ko ayo mahera azosubira mu banyagihugu, kandi umukuru w'igihugu agitorwa yari yabitwemereye avuga ko amahera yose azoza agenda mu ikomine, ariko siko bimeze. Twararindiye turabura. Twebwe rero umunsi byashitse inama nshingamateka tukayicakira, mbere tuba twegereje umwaka wa 2027 ducakire n'igihugu, umukuru w'igihugu, no kuvuga ko ayo mahera azogenda kushyirirwa hariya mu makomine mu banyagihugu nyene, kugira ngo bashobore no kuronka amadeni biciye hariya mu makomine wabo. Komine izoba ishingiro y'iterambere, izoronswa ubutegetsi n'uburyo bukwiye bwo kurangura imigambi y'iterambere, guha ingurane abanyagihugu canke amashirahamwe. Ibyo ne nabivuze, no kuvuga ko rero nimwadutora komine nizo bikomeye, nizo bijeje kuraba iterambere, gasubira hideni abanyagihugu mbere n'amashirahamwe. Niyo mpamvu rero nimwadutora abajya baje inama b'amakomine abakonseye kominal bajya bazocika abashinga amateka b'ikomine, hama mustanteri nawe acitorerwa n'abanyagihugu bwabo. Ubunye murazi ko ba mustanteri bose dufise nabo batwomekera. No kuvuga ko rero nimwatora ubundi bwa bose mustanteri azoza aritorerwa n'abanyagihugu. Ugira gatatu rero nimwadutora muri komine hazoshingwa ikigega cyo gushikira imigambi y'iterambere y'abakenyezi n'urwaruka ku bice bingana 30% y'amahera akoreshwa muri komine. Urumva ko nimwatora urunani urwaruka ruzoba ruhiriwe n'abakenyezi bazoba bafise amahera angana n'30% y'amahera komine ikoresha ku mwaka, ajejwe gutangubahamo ingurane. Ugira kane, turi mu gice kijanye n'ubutunzi n'iterambere bya politike twabihejeje. Tusha twihutira gutunganiriza abagwizatunga n'abikorera, abagwizatungwa n'abikorera utwabo bazokoroherezwa mu mirimo yabo ya misi yose, na cane kubijanye n'amakori, amataxi no kubijanye n'amataxi no gufata amadeni ya leta. Ni kuvuga ko rero aha abagwizatunga barafise ikibazo gikomeye cyane. Uravye amataxi babasaba n'amakori kugira ngo bazoyare ku gihe amadeni ya leta birabagora cyane. Aha rero impamvu tuvuga ko abagwizatunga bazokorohezwa, no kuvuga ko n'ugiye muri banki agasaba ideni ry'umuri yari cyanye miliyoni 100 abwiza kugenda atanze igiture, adatanze igiture ntibarimuha. None usabye miliyoni 100 uzokwishura 30 ugatanga igiture cy'imiliyoni 40, umva bizogenda uhomba utarakora. Bagasura akabaka amatagisi y'umurenge babarihisha amafaranga menshi cyane, byo bituma benshi batanguye kuza baragenda gukorera hanze, usanga batekuza barahunga igihugu cy'u Burundi. Aho bose rero tuzobubahiriza. Ubugira gatanu, abaryi biturire, abanyuruza n'abasesagura itunga ry'igihugu bazofatwa nk'abansi b'igihugu, bazoba bahimukiye abanyagihugu, abo nabo ntibazobihanganira. Aha rero niba mubona igihugu cyacu kigeze aha, mukabona atabitoro bihari,
tukabona byose ibifungurwa byose byaraduze ibiciro. Aya masaha tuvugana n'ushatse kunywa kayiri ntakaronka ngira ngo murabizi, hazigiye cyaki n'ibituma ugorigori bavuze ngo mbakati yavuze umugorigori barabafunga, nibyo cyabura benshi wayasivyo naye tureko baza kumfunga nese nabivuze none ko ari umugorigori. Kijya kiyoga rero mbona cyo byugwa baradandaza ahantu hose, nuvuga ko rero twebwe dushikiriye ubutegetsi. Impamvu rero muri kombura nk'umugorigori, impamvu mubona ibintu biduga atabitoro dufise n'amahera, amahera yose y'igihugu ibereye mu nzu y'abasuma, kandi abo basuma bose ari mugambo uri ku butegetsi. Umukuru w'igihugu yabivuze neza ati abasuma bose amera barayivye bayarundarunda mu nzu. Arongera avuga ko najya amahera yose mva makungu amadevize nayo bayangeje mu nzu, mbere ahindura n'amahera mugabo byagumye kwa kundi. No kuvuga ko rero twe inama nshinga amategeko batwizigiye dusha dusaba umukuru w'igihugu ko atwereka ivyo bisuma aho biri, kuko arabizi nese yeri barabivuga gutinya ko wa president twereka ivyo bisuma tuvyifatire ko CNDD yananiwe. Twe mu Burundi bwa bose ivyo bisuma mukadutora tuzobicakira nta gisivye. Kumengo mufise ubwoba no ega simwe muri ko murabivuga hembo numenga mufise ubwoba. Uza kubakora ko mubwira ati si twebwe n'umukuru ndani yabivuze ati si twebwe. Amakori yo n'ingingo igira gatandatu ku bijanye n'ubutunzi n'iterambere, hariho amakori amatagisi ibiciro bihindagurika uko bishaka, ibyo byose bizohinduka. Niba mubona ugiye kugura ikintu saa 6 ku mugoroba usuyeyo usakikigura kwa kundi, burya rero mwiki gihugu ari umushiranganya tamaramara, umushiranganje w'ubudandaje ntamaramara yasohoye ingingo avuga ko ibintu byose abimanuye ibiciro byaciye bizimba gusumba, ariko muhanagayagaya mu muduga agiye kukazi ngo umushikiranganje ufashe gukorera ucutanga iki imihoho bya twamatwa muze gutanga mu mugo yarananiranye mugabo azoteba hava ducakiye niwe wa mbere azogenda. Niwe wa mbere mugazujana n'abandi bose bazujana. Kubijanye rero n'imibano ubumenyi n'imico kama nimurambirwe ngomba meze sigaje nk'iminota 2 gusa. Mwese murabona ko amashure kabaye, amashure rero azocaronswa uburyo bikwiye n'ibikoresho bikwiye, baronswe abarezi bashoboye koko kandi basubire baronke agahembo kabereye. Abanyeshuri ba kaminuza bazorizwa mu kwiga kuko ubu biga nabi, ngira ngo abanyeshuri muri kaminuza bari nga bo bishingira inta mbona zanzunga hajya mugabo je sinaciye porte pore niwe yahabaye simwe mwimwe zitanguri bari trop ni bari trop sinze ziyanzu mwaba mwene bazi zijya zuzuye ivyatsi ivyondo waciye ubaza ayiga abanyeshure mbe mwemereye iki kugenda kwigana wasakuye cyamwe namuja ngo puare barabakira abapuare bakera hajya baba bakinjira babwira leta ingo ubanze usanure aya mashuri ubwo sindabagumuye kuko hasigaye iminsi 18 tukazinagura mupfa kudutora gusa iyazoja tubinagura. Biteye isoni kubona ahantu yiga incabwenge zose z'igihugu arizo twizeye ugasanga ivyatsi impene imbeba aribyo bitembera nakamara amazi mbe muracararayo murarana nazo nakamara amazi nimudutora rero ivyo bizoba bibaye bizoba biheze tubisezerera none bo basigura gute ko utwara igihugu abanyabwenge bose ukabuzi ko bava hajya ugasanga ijya kaminuza imeze kuki abigisha bose bagenda kwigisha hanze kubera iki kubera guhembwa nabi hakubahemba amerose barayiba bashira mu mifuko yabo abana babo bose iburaya
abana b'abadede bose bakomako bibigira iburaya namwe mukaga muguma mwibarira n'imbeba hari nimwashikayo rero mubwire bajya bapuware bandi bazige ati mutore urunari Burundi bwa bose ubasubize iteka ikinzo nagurayo n'igisata c'amagara y'abantu igicoco n'akamaramaza igisata coco ubufumuna kijya cyo muri kaminuza nukuvuga ko abaganga bose b'incabwenge twari dufise ngaho abatari buraya bari Kigali ibaze abantu bagenda kuvuraho impande y'iwacu bakabahemba neza gusumba uburundi ivyo byose rero bizosubirwamo birababaje kubona umurundi ava ngaha agafata indege agiye kwivuza Kigali kandi agiye kuvugwa n'umurundi ubwenge barabufise barize baraminuje mugabo ngaha babafata nabi nta bikoresho byo kuvura bagira bagasubira bakabahemba nabi duteza ro gusezerera ivyo byose rero kugira bishike ko ni maka mutore urunani Burundi bwa bose ibyo ro kugira bihere tuzoca dukomeza igisata c'ubushakashatsi kuri rw'igihugu no muri kaminuza kuko igihugu kidafise ico gisata nta kazoza kiba gifise no kuva ko rutwe zokwitura gushiraho igisata cy'ubushakashatsi kibwiza kujeho byaka bikunze uragwara umutwe bakakubira ngaho ugiye kwivuza ngo umutwe ngumenekere ku ruhande tuzi kuvura akamaramaza ugasanga umuntu arahwereye udafise amayero ucuhwera uza gushira ibisata by'ubushakashatsi ro birimo abaganga babizobereye ku bijyanye n'imibano bimenye n'imico kama ni ukuvuga ko hazocakorwa ikintu bita kurondera abo bose barimo abakinnyi b'umupira abaririmbyi abatamba abavuza ingoma na wa mungu yariko aradutwenza ngabavyo mu comedian sindamwibagire ntava nkubita nabandi bose akuru tundi tugenegene ko kwerekana sinema bazokorezwa mu kurangura amabanga bajejwe kuko icyo gisata kirahambaye cyane mu gihugu mbere n'ivyo bakora bizokingirwa wisore indirimbo yawe bukeye ubundi akariko arayiririmba bijya byose n'amafuti bibwizwa gusubirwamo bijya rero murani Burundi bwa bose ivyo tugiza kubisezerera byaka bikunze niyo mpamvu rero mejeje iyi migambi mejeje kubashikiriza yari mikeyi shika kuri 36 iyo rero nimwahunda urunani Burundi bwa bose amajwi iyo migambi niyo tuzoshira mu ngiro mu mwanya rero kugira ngo abakoze programme barateguye kumbure abashaka kubaza ibibazo arabamenyesha makuru cyane mwebwe mwaje ngaha uza kugira icyo atatahukiwe neza arakibaza ariko nibaza ko atakintu na kimwe ntasiguye hari n'umwe atumvishe none